Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Ndabashimiye kandi ko tubandanya kwizihiza umunsi mukuru w'abagore aha kuri Tuyagire Vanessa. Iki ni igice cya kabiri aho tuyaga ku bikorwa umugore akwiye gukorera mugenzi we. Video ya mbere yariyo ibikorwa umugore akwiye gukora mu rugo rwiwe, ariko navuze bike bibaho, ariko ndazi ko hari byinshi umwe wese muri mwebwazi. Hanyuma nkaba ngiye kuvuga ibikorwa umugore akwiye gukorera mugenzi we. Rero icambere, ibikorwa bitanu umugore wese akwiye gukorera mugenzi we. Mugenzi we simvuze umubanyi wiwe w'umugabo, umugore nkawe mu kibano canke bene wanyu, igitsina gore mu ncamake. Bera umugenzi w'ukuri, abo bose bakwizera bakakuyagira ivyabo, gumya ibanga ryabo. Nagoma ndababwiza ukuri, iyo umuntu akwizeye akaza akakwegera akakuyagira amabanga yiwe, ivyo yashize ku mutima yarabitse, yahishije abantu benshi imyaka myinshi, ariko wewe akakwizera, nukuvuga aba yakubonyemwo ubumuntu busumba ubwo yabonye muri barya bandi bose. Wewe vyabaye ko wabibwiwe, ubu ukwiye kwiha agateka, kuko biba bisigura ko hari ukuntu mu bikorwa werekana muri sosiyete vyerekana yuko uri umuntu usumba abandi vy'ukuri, uri umuntu w'umugumyabanga, uri umuntu wo kwitugwa, umuntu ababaye akagutura ivyiwe akaruhuka. Iyo rero yabikubariye, yakwizeye mu bantu 1000 canke birenga, yakwizeye wewe ugaca umwihinduka, ugaca ugenda kubivuga bimwe yakubwira, ntabwo uri umugore, uba uri gitabanga, uba uri umwicanyi y'ikimitima, kuko abicanyi se bakura ko amazosi gusa. Niyo ubabaje umuntu umutima ugatuntura akarira, uba uri umwicanyi y'ikimitima. Rero icambere nk'abakenyezi dukwiye gukora, gumya ibanga rya mugenzi wawe. Iyo yarinze aza kukwitura akakubwira ati ibintu ndakubwiye n'ibanga ryanje ngo ubingumirize, nuko yabonye yuko ubishoboye, buwo mwizigirwa buwo muntu ashobora kwiyumvira yuko kumbura umukunda, mugabo mu mutima wewe ubizi yuko utamukunda. Mugabo uko umwitwarako, we yabonye umengo uramukunda, umuha iyo false trust, arakwizera, aza kukwegera kubwira amabanga yiwe. Ba umukenyezi, ba umugore w'umutima, gumya ibanga rya mugenzi wawe. Icya kabiri, fasha abagore bagenzi bawe bakenye kandi bakeneye ubufasha. Hariho abantu mu bisanzwe, abakenyezi ntidukwiye kuba abantu b'ibinebwe, ntidukwiye kuba abantu ntitunakwiye no kuba abantu sindabibazwa, kuko imbere yuko nk'umugabo wawe amenya ati kwa nakabaragwaye, wowe uri umukenyezi niwe ubimenya. Imbere yuko umugabo wawe amenya ati kwa naka hari bafite ibibazo byo kugenda gusa, kenshi na kenshi wowe uri umukenyezi niwe utangura kubona urya mugabo mubona ataranabibona, kuko ingabire bo bahawe ni ingabire itandukanye n'iyacu. Ingabire yacu ni ingabire isuzuma ibintu mu bwitonzi no mu bwimbike, tubona ibintu gusumba uko abagabo babibona. Rero fasha aho uri hose, gerageza utange ubufasha mu bakenyezi bagenzi bawe, ubufasha bushoboka. Nimba ushoboye kuza kumuvomera amazi agwaye, ayo mazi genda uyamuvomere. Nimba uzi yuko agwaje, teka ivyo kurya umushire. Nimba uzi yuko afise abana benshi, mubaze yuko wofata n'umunsi umwe ukirirwana abana biwe kugira ngo aruhuke, ariko ube uriko urakora ikintu gifasha community, gihindura community, mu bisanzwe kizana impinduka. Kuko iyo ukimukoreye yarageze ahantu avuga ati mana ibisinze, akabona uramuturutseko, nawe hirya yejo arose wa mwanya azaca gikorera abandi. Rero gufasha abagore bagenzi bacu, gufasha abagore bagenzi bacu
kandi agomba ndababwire, iyo umuntu agutumbereye aje iwawe ati mfasha ukamufasha, muri urya mwanya ntabwo 100% ari we wamufashije, nuko urumva yarinze kuza kubikwingizamwo nawe ubona kubikora. Ariko iyo ubibonye ataranabigusaba ukihuta kubikora, bifise agaciro gusumba aho wicara ukamurindira akaza. Uko umurazi neza yuko kenshi na kenshi bigorana ku bakenyezi benshi canke abagore benshi kwegera umuntu ngo ufashe. Iyo rero wewe umubona ko akeneye ubufasha ukamwirengagiza ukarindira ko we ari wazaza, kiya kintu ni kintu abantu b'abagore ntidukwiye ivyo bintu kubikora, ni ibintu bibi sana bigayitse. Wamaze kudetecta, wamaze kubona ati ivyo byose umuntu akeneye gufasha, mwegera umufashe. Kandi usanga uzi yuko hariho n'abantu uza guha ubufasha bagatangura guhakana ngo ya nta bufasha nkeneye. Bajya abantu batahure ni babandi batarimenya baribo, bakaba kandi bagendana n'isoni. Ariko kandi haniki usanga nawe ugiye kubafasha bakuzi kutari umuntu mwiza, bazi kuri kimenabanga, bazi kuri inkozi y'ikibi. Hanigihe wowe ugiye kubiyegereza ngo bakorere nabi. Ico naco ni kintu muri societe utegerezwa wewe nyene kurondera ni yahe mbuto ushaka yuko abantu bakubonamwo. Ni wewe nyene nk'umugore, ni wewe wo kuyerekana. Rero dufashe bagenzi bacu, nimba ubonye umumama agenda gusa ufise ibihuzu vyuzuye closet, bimuhe abitange. Nimba ubonye nk'umuntu aja muri Afrika, pakirizo mpuzu ziri muri yo closet umuhe, yeme kuzigutwarira. Benshi baramaze kuza babikora, yemeye kuzigutwarira. Pakiriyo sakoshi, wemere ugende ku kibuga c'indege kuko isakoshi yuzuye ya paundi 50 n'amadolari kugira bayigutwarire, n'amadolari 70 ingahe. Genda uyatange mugabo abigutwarire bishikeyo, bize guhindura communauté. Canke aho uri ushobora kubona n'umuhomuresi ukamufasha. Ikindi naco, iyo wamaze kwitahura uriwe, kwikunda, hari abakenyezi benshi canke abagore benshi usanga atazi uwariwe, usanga kuvyukura afise agahinda, usanga umenga akeneye validating, akeneye umuntu yama mubwira, umenga mwumvisha uwariwe kubera ati yizuga. Kwegera abakenyezi nkabo ukabigisha kwiha icizere no kwiyubaha, kwanza kwiyubaha, kuyaga n'abakenyezi nkabo bameze nk'abihevye, bataza abo baribo, batabona kazoza kabo, batabona ivyo bakwiye gukora n'ivyo bakwiye kudakora. Urumva mu mutwe kuvyukuri badafise ikintu na kimwe boragamako, kubera ko nta mwanya bigeze baronka ukwiye wo kwiga bo baribo ngo bikunde imbere yuko bakunda umuntu n'umwe. Rero iyo utabanje kwiha uwo mwanya ngo wikunde imbere yuko ukunda uwundi, iyo ugiye gukunda ujya muntu ugaca usanga ivyo wari umwizeye ko siko biri. Usanga hari ukuntu ubura ico ukora n'ico ureka kubera ko nta mwanya uriha. Kwigisha abakenyezi bagenzi bacu kwiha umwanya wo kwikunda, kwiyemera simvuze kwa kwiyemera abanyafrika tuzi zo kugendura tukabandi ngo uratunze, no. Kwikunda no kumva yuko uri umuntu ushoboye, wa wundi wizeye yahaba atahaba, ariko hari ikintu kana kushoboye kurangura cingira akamaro. Ico ni kintu ciza umukenyezi akwiye kwicara yumva, kuko niyo nkingi yawe yo kumenya uburyo ukora. Kubaba hafi mu gihe bari mu gahinda, ukamenya yakuyagiye ibibazo afise, ukazura muhamagara umubaza bigeze he, umerewe gute, ukamuba hafi. Apana bigaze kurindira ngo ni ngombwa ngo abe umucuti wanje, ngo abe inshuti magara, ngo abe umugenzi. Oya, ivyo ntibikwiye kugenda uko muri communauté yacu y'abakenyezi, na cyane cyane ko dukeneye kubaka muri kazoza abana bacu b'abakobwa bazokure batitwa aba victime, kuko ari twe tuzoba twari bambuye iryo zina, nitwe twari bambitse. Banyokuruza bacu byarashitse nyene batumurongo
biza biraza bidugaho umwana w'umukobwa agaciro kiwe gatera gata agaciro, bigeze rero aho twitwa ba victime, ngo twama twibukwa nk'aba victime, kandi ari twebwe turera abo bantu bacinyiza, ni twebwe bo kuhindura. Icya gatatu, ntihakagire uwo ubeshyera ibyo atakubwiye. Abagore benshi barabikora, mwara abacuti, mwara abagenzi beza, mwasangira kabisi n'agahiye, hakagera umunsi umwe hacamwo akantu gatoyi mutumvikanyeko, agaca amenagura amabanga y'ivyo mwayaze vyose, ndetse agaca agereka ko n'ibindi bintu byinshi bibi biteye isoni. Umugore nk'uwo umaze kumumenya, ucumenya uwo ari we, wa mwanya wo kwiha wo kwikunda ntiyiyizi uwo ari we, ntazi icubahiro akwiye kwiha, ucumenya uwo ari we. Kandi ni vyiza uwo muntu utamugize umugenzi, kandi kuko uba wamaze kumumenya, ntacotuma ushobora gufata umuntu nk'uwo, kuko nk'umuntu yubahuka akakubeshera ikintu utakoze, akakigushirako neza, n'urwego rudasanzwe. Ariko kandi nimba uri umugore ubikora uko, iyo si imbuto nziza uri kuratera, kuko abana bacu nubwo ivyo tuvuga bataba bariko misi yose bavuga ngo ivyo uvuze nibiki, mbwa bashira mu matwi. Hirya yejo ubushaka nawe niyakura azakore nk'ivyo nyene. Ivyo si ibintu vyubaka sosiyete y'abagore. Kandi abagore turi benshi gusumba abagabo kw'isi yose. Abagore turi benshi gusumba abagabo, bisigura yuko misi yose abenshi nibo bagira batsinda. Bisigura yuko kuzana impinduka iboneka neza mu bagore ni ibintu bizotworohera mu gihe tubishizemo inguvu, tugahindura uburyo turera abana bacu, tugahindura twebwe nyene ingene twifata n'ingene twitwara, tugahindura n'ingene kuyerekana kumenga turabanyantege nke, kandi kuvyukuri atanga ntege nke na nkeya dufise. Ejo byose tukabihindura, uzosanga ibintu bihindutse. Hanyuma icya kane, ntugahamagare umugabo wa mugenzawe umubwira ivyo mugenzawe yakuyagiye. Hari abagore b'ibipfafa, n'abagore bameze uko. Umugenzi wiwe agenda akamuyagira ibibazo afise, akamuyagira bakayaga, ndetse cya gipfafa kikanavuga ngo kiyo kiranamuhanura. Basezeranye, cya gipfafa cy'umugore kigaca gihamagara umugabo wa mugore ngo umugore wambwiye ibi. Abo n'abagore b'ibipfafa. Ushobora kuba uri kuranyumvira umugore w'igipfafa, nimba warabikoze byihane ubihagarike. Nta mugore n'umwe yiyemeza ko ari umwe mu bazahindura iyi si, ari umwe mu bazazana bazubaka impinduka, ari umwe mu bifuza yuko abagore tudashirwa muri kategori ngo y'abanyikizwa. N'umwe yokora ivyo bintu. Abagore bakora ivyo bintu n'abagore b'ibipfafa bonyene. Ibifafa ntibaza abo bari bo, ntibikunda, ntibakunda, nta kintu kimwe bazi. Ivyo bakora byose urumva nta kintu, ntibaza abo bari bo. Ntitukaberera abagore b'ibipfafa. Ntugatore telefone uhamagara umugabo w'abandi umubwira ibintu umugore yakubwiye. Kiretse uwo mugore yakubwiye kaza gusesa amaraso, aho nagenda gushigikiye. Yavuze ati no musi ndica umugabo wanje. Ntiwobibwira umugabo we gusa ubwira n'ubutegetsi bukwegereye. Ico ndagishigikiye nanje. Yakubwiye ati no musi ndica uwo tubanye, ico ni ngombwa, iryo sibanga ni ngombwa kabisa ubiripoti. Ariko vya bibazo bindi ngo je mu rugo mbaye huku bamabukwe bamfata uko baramukazanye canke muramwanje canke umugabo canke abana, ugaca uhindukira ukaza kubwira umugabo we uburi umugore w'igifafa. Guko iyo urutari umugore w'igifafa aje akakwegera akabikubwira, nawe umuhanura amajambo y'ubwenge, ukamwereka ati aha ko bimeze uku genda witwara uku, aha ko bimeze uku genda mu bivugana uku, kugira ngo vyorohe. Mugago cuhindukira ku telefone ngo uri kuhamagara, no, uri umugore w'igifafa. Rero nukwirinda kuba abagore b'ibipfafa.
hanyuma ikindi naco kandi ntukayage ntukayage n'umugabo wawe amabanga wayaze n'abandi bagore, kuko murabona izi sosiyete zacu ukuntu zimeze. Kenshi na kenshi iyo wewe nanje turabagenzi n'abagabo bacu baca baba bagenzi, niko kenshi usanga biri. Ni gake usanga umuntu afise abagenzi biwe n'umugabo afise abagenzi batigera bayaga. Urumva mvuze batigera hahandi umenga nivyo ntibishoboka, ni gake bikabaho. Kenshi na kenshi usanga iyo muri sosiyete imwe mwegeranye, wewe wa mugore tuyaga nukuvuga n'abagabo bacu baba yaga. Rero ivyo twe twayaze nta kamaro ko guca uza kubibwira umugabo wawe, kuko bishobora kumvikana umenga ni inkuru yoroshe isanzwe, ariko imubwira akabiyagira wa mugabo nagasanga ntavyo ashimye, bikaja kuvyura induru mu rundi rugo. Rero ivyo wayaze n'umugore wundi bigumize ku mutima wawe, kuko turabagumya banga. Abagore bitwa abagumya banga, nico gituma bavuga ati uri umukenyezi. Nta cubahiro na kimwe woronka mu gihe ufise ingeso yo guteranya, ufise ingeso yo kuza uravuga ubuntu wabwiwe n'abagenzi ugenda ubibwira, canke yabikuyagiye umugenzi wawe mwicaye muri abagore 5 6 ugaca uhindukira ukabivugira muri yakundi. No, ivyo si ibintu abagore tukwiye gukora. Ntukwiye yabikubwiye muri babiri gusa, nukuvuga yashatse ko biba vya babiri, kuko ashaka yuko biba ivyikundi yohengera mwese mwicaye hamwe agaca bivugiraho. Mu gihe rero uzi yuko hari amajambo mwayaze n'umugore mugenzawe muri babiri, ntugahirahire ngo uyazane uyavugire mu bandi, kiretse wenyine ari wakuhaye uruhusha ati bivuge, kuko dukeneye kwiyubaka tukerekana nitwe tuzazana impinduka, nitwe tuzazana tuziha agaciro. Nta hantu namwe tuzaza kugura agaciro k'umukenyezi mu isoko. Nta n'ubucamanza na bumwe bazababesha ngenda mwitwara ngo gateka k'umukenyezi kagaruke. Nta n'uwakadutwaye ndabibabwiza ukuri, kuko biga bintu abakoroni birirwa barabavyegetesha babahenda, ni ibintu gusa vya politike byo guteranya abantu n'ububeshi. Nta muntu n'umwe yatwaye agateka abagore. Twebwe nyene nitwe twagiye hariho ama step dusimba ibintu vyononekara, hanyuma bishika ahantu biboneka nabi, kandi tusubiyemo tukabisubira ku ntango tugahera step by step, ibintu bizogenda neza. Kuko ntushobora kuvuga ngo abagabo bararenganya abagore kandi tuzi yuko abagabo bava mu nda z'abagore bakoswa n'abagore. Nukuvuga urya yareze urya mugabo wawe akora biga bintu bibi, hari ahantu atabigenjeje neza mu buryo yamureze. Hama nawe wewe wubakanye n'uyu mugabo, uwo mugabo nyene yarezwe nabi, agufata nabi canke agukorera ibibi, hari ahantu nawe usangwa hari ibindi uri kurakora. Uwo mwana w'umuhungu uri kurarera uwo bazobana kandi ariko azabameze. Rero ni twebwe iyo step twayishe, ni natwe bwo kuyubaka tukayisubiza kwitafari ikaba ingazi, tukadugira ku ngazi imwe zibiri, tuduga ukuntu turera abana, tugahindura sosiyete. Nayo ivyo bintu abapolitisiye b'abakoroni baba bashaka kuzana mw'isi yose, abagore bararenganwa, abagore biki. Yes, ni kubera ko hari ahantu vyapfiriye nyene, bagaca bashaka kukumvisha ko umenga hariho ukundi kuntu bizaboneka, twebwe bene vyo atari twebwe tuvyiyubakiye. No, nukubahenda. Gukubita abagore ntibizigera bihera muri sosiyete zacu. Wewe uri kurarera abana b'abahungu utabigisha ko kizira gukorakora umwana w'umukobwa, kubaka abagore ntibizigera bihera. Sosiyete zacu abana bakiri bato tudatora umwanya wo kubigisha yuko ivyo bintu ari kirazira. Umwana w'umukobwa ntazigera yumva ko ashoboye, kandi niyo akubajije ikibazo umusumura ntumwumvirize. Canke yavuga muri sosiyete ngo ujya mwana avuga menshi ngo ararabagiza. Hari ibintu dutegerezwa twebwe abakenyezi guhindura, twebwe abagore guhindura, kugira ngo ibintu bihinduke, uburyo ubuzima bw'umugore buhari buhinduke.
nayo biranamaramaje kumva ngo no biramaramaje gose kumva bigomba kwerekanwa yuko umenga turaba victime no abakenyezi ntituraba victime. Power zose ziri wacu, ubukomezi bwose buri wacu, guko yaba president yaciye mu ntoki zacu, yaba komando yaciye mu ntoki zacu, yaba nta muntu numwe ari mu ntoki ari muri no si yitwa kakomeye ataciye ku bibero by'umugore, nta numwe. Rero ivyo akora byose byaba bibi byaba vyiza, nuko hariho intambwe urya mugore yaramureze atateye yo kumutegura uwazaba muri ya myaka. Kubera rero iyo ntambwe uwo mwana yayisimbijwe atayigishijwe ko niyakura ntazamenye ukuntu avyitwara kuko ntihawe training. Aba bana bacu baba bari muri ntuzeye baba bari muri training y'ubuzima, ni nka kujya uhejeje uja muri stage ugakora ibijanye n'ivyo ivyo wigiye bakwereka ataha babikora uko. Aba bana bacu nabo ubu buzima baba barimo tubafise baba bari muri stage. Nukuvuga iyo stage mu gihe twe tutaberetse ati bikoguku akuze azaca none ikosa ni iryahe? Yes, ikosa yarikoze yaho kumbure yabikoze kubera yego menyene ntiyari kubikora, iryo nikosa. Mugabo ikosa rinini ni ryande rya wewe wamusimbije iyo ngazi utayimigishije. Nigihe rero twe cyo kubwirana nk'abavyeyi nk'abamama, abana bacu ntibasimba izo ngazi. Ntidukeneye yuko abakazana bacu bazoza tukigira imisi mikuru ngo imisi mikuru y'agacinyizo ngo y'abagore, inzukuruza zacu ngo imisi no ivyo ntituzovyemera. Ivyo ntituzovyemera. Ni umwanya w'abagore gukorera hamwe, tukashira inguvu hamwe, tugahindura neza, na cyane cyane ko twamaze kumenya aho vyo none kariye igihe Afrika yategwa n'abasi bayo abakoroni, hanyuma ibintu koca zose zigahinduka bigasanzara. Abavyeyi bigisha abandi kuko murazi kera bahindero abana baba rabo mu muryango bajya bakuze. Kandi tutabejanye ku ntwaro ya cami nta misi mikuru y'abagore n'abagabo bacinyizwa bajyariho, kuko umugabo wese yarazi role ziwe n'umugore yarazi role ziwe. Muri ico gihe kubera bose baba bazi ivyo bakora, nico gituma uwo munsi mukuru utariho kuko izo ngazi ntibazisimbishwa. Rero abo bibigishije bamaze kwicwa, abakoroni bakamara kwigarurira abantu, izo ngazi barazisimba ku gihe kinini. Ubu rero bahaye batwumvisha ngo turarenganwa, aho bo tubwiye ati hariho ivyo twabononeye mukwiye kugarukana, ngo turarenganwa tuzokwame twizihiza imisi ivumye. Uzi nk'Imana ukuntu yaremye umukenyezi, yaduhaye iteka, iduha iteka ry'umushitsi ashika bahejeje gutegura. Idutegurira isi, idutegurira ivyo kurya, idutegurira ibintu byose, idutegurira n'umugabo, idutegurira n'umugabo ituzana badaye umushitsi. Twe turabashitsi rero guhindukira tukitwa aba victime ni taktike ya Satani akoresha, ariko kandi bigatukisha Imana mu ijuru. Abagore ntituraba victime nta na gato y'umwe abantu. Ibintu vyagenze nabi nukuvyakira uko biri, tukiga uburyo tubitunganya. Mugabo kuyita aba victime iryo jambo jewe ntaryo nkeneye. Nta biga ibintu byo kugenda babwira ngo abagore ngo turi ngo wicked, ivyo vyose je ntavyo nemera, kandi nta mugore numwe w'ubwenge ariho yovyemera. Ahubwo twebwe no gufata umwanya wacu wo kwiyigabo turibo, tukisubiza self confidence, tukisubiza tukamenya agaciro kacu. Umwana w'umukobwa imbere yuko ajya kubaka ukamwigisha agaciro kiwe, biga byo kumubwira ngo hariho ngo kubwira umwana w'umukobwa ngo umugabo afatwa uku. No, mwigishe kwanza uko wenyene yifata ubwiwe, habanze yimenye uwo ariwe n'agaciro yiha, hanyuma acamenye ukuntu afata umugore. Kuko n'uwo mugabo ateza kumenya nawe ukuntu afata umugore. Si umugore afata umugabo uku, no, bafatana kuko barareheranije, bafatana uku mu rugo. Kukubera ye basifatana uku, mu gihe umugore yamaze kumenya uwo ariwe akaba yiha n'agaciro, niwo wa mwanya atazoronka umwanya wo kubaza umugabo ngo uvuye he, kubera yiyizi waramuteguye. Ntazaronka umwanya wo kuza gutora telefone y'umugabo asoma uburofa bwuzuye muri iriya telefone. Kuko nimba umugabo adashaka kukubwira ati tora telefone yanje urabe, nukuvuga nawe ntiyikunda. Hari ibintu ariko arakora bibi atinya kukwereka.
rero ntushobora kuvangura kundi umuntu atikunze ntibishoboka mw'abantu mwe umugabo wawe ntazagukunda utarikunda umugore wawe ntazagukunda utarikunda cyo kintu ntigishoboka uteza kubanza kwikunda ukiha self confidence kwiyumva uriwe ukumva ivyo ushoboye kwishiramo inguvu hanyuma rero ugashifokasinga ku bindi n'ahandi hoho tubandanya duhendwa tubwirwa ibintu kandi ari twebwe biraba aho kubisuzuma tukagomba kwishiramo inyuma no turi abantu b'agaciro turi abantu twazanywe ngaha kwisezerano rikomeye cyane ry'Imana kandi no kubandanya ujya murimo kujyanye n'Imana yawushizeho rijya barabara twe no kuribandanya neza tutaraba hino guko niko kazi twahamagariwe akazi k'umushitsi akazi kumwubahwa umuntu aje azasanga byose biteguye agashika avuga ijambo twebwe rero twahamagariwe kuvuga ijambo twahamagariwe gutunganya ibintu neza tukabishira muri ordre bigatonda neza bikagenda neza smoothly ivyo kubeshwa baguhenda bagucikisha intege ivyo bintu bakenyezi bagenzi banje tuvyihanureko turashoboye kandi inguvu nizi wacu ntituzoza kuzivoma sabagabo bazoziduha ukuntu abagabo tubarera aba bana bacu babahungu ukuntu tubarera kugira hirya ejo bazovemwe abagabo babase naka nitwe tubikora nitwe tubavyara nitwe tubosa inguvu rezo ziri wacu numwanya rero tweho ico gukora twebwe nukumenya uburyo dukoresha izo nguvu mu buryo bwiza ndabifurije umunsi mwese ndabifuriza ngo muwizihize neza ku kwezi kwa gatatu by the way sinzi yuko mwanditse ivyo goro zanyuzo uyu mwaka kugumuraba neza ukuko amezi ahera ningoga no kuraba ati ko nanapanze ibi nibi muri no mwaka ngezehe ukwezi kwa gatatu gugeze hajya n'umwaka buri hafi kucagatira nkaba ndabifurije gukorana inguvu nkaba ndabifurije ko umukenyezi wese ahari akwiye kwiyumva uwari we kuvyukuri kandi akemera guko kurindira ngo wemegwe nabo hanze wemegwe na senaka wemegwe n'umuntu wundi atakuzi indani kandi ari wiyizi biga n'ibintu sinzira ukuntu no bigusigurira no guhendwa nyene ariko tubandanye kwigishanya muri societe duhindure societe zacu ku buryo bw'akataraboneka ndabifurije umunsi mwiza mwese nkaba ndabifurije gukundana mugakunda ingo zanyu mugakunda societe murimwo kandi umwe wese akiha umutwaro wo kugira impinduka habaye no gukora impinduka mu bamwegereye murakoze cyane mugira umugisha tuzasubira mukore subscribe na share